bakunzi b'Imana muri kumukurikirana insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, turi ku munsi wa kabiri Dominika y'icumi mu mwaka usanzwe, tugomba kumviriza no kuzirikana ibisomwa Eklezia iduteganiza kuri uyu munsi, muri kumwe na Patiri Jean Eudes. Mubanze mu nkundire ndababwira aho tuza gusanga ibisomwa vyeranda. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paul yandikiye abanyekorenti, ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka 18 gushika ku karongo ka 22. Turaza gusoma twongere tuzirikane izaburi 118, dusome twongere tuzirikane inkuru nziza ya Matayo anga mu kigabane ca gatanu akarongo ka 13 gushika ku karongo ka 16. Tubanze rero twumvirize ivyo bisomwa vyeranda. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, Imana nimbera icabona, ijambo ryacu, ijambo twababwiye ndiryari ngwego kandi ngoya. Umwana w'Imana Yezu Kristu twigishije iwanyu, twe na Silivano na Timote, ndiyari ego kandi ngwabe oya. Ariko muri we harimwo egome gusa. Ivy'Imana yasezeranye vyose uko bingana muri we niho vyabaye egome. Nico gituma ari we adutera kuvuga amen, ngo tuninahaza Imana. Udukomeza hamwe namwe muri Kristu akadusiga amavuta y'agahimbare ni Imana nyene. Yo yadushizeko kandi ikimenyetso kitugira bayo, ikongera igashira mu mishaha yacu ingwate za mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inyonga zawe nizimurikire umusavyi wawe. Inyonga zawe nizimurikire umusavyi wawe. Amategeko yawe n'akaroruhore, nico gituma umutima wanje uyazigama. Ijambo ryawe riraboneshereza abato bato, rikabaha ubwenge. Inyonga zawe nizimurikire umusavyi wawe. Ndasama cane kuko mpahamiye amabwirizwa yawe. Mbindukirira ungirira ikigongwe nk'uko bibereye abakunda izina ryawe. Inyonga zawe nizimurikire umusavyi wawe. Nkomeza mu rugendo nk'uko wabiraganiye, maze sintsindwe n'akabi. Inyonga zawe nizimurikire umusavyi wawe, unyigishe ivyo ushaka. Inyonga zawe nizimurikire umusavyi wawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twishikirizwa na Matayo mweranda. Muri rya misi Yezu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati ni mwebwe munyu w'isi, none umunyu utagisosa, ico usubiza ako kanovera cova hehe? Ntaco bukimaze, usigaye ari uwo guciburira hanze abantu bakikandagirira. Ni mwebwe muco w'isi, ntawe ushobora guhisha igisagara cubatswe mw'itaba ry'umusozi, kandi ntawe udomeka itara ngo aryubike ku mubehe. Arishira nyabuna hakirurutse, niho riheza rikaboneshereza abari mu nzu bose. Uko ni ku muco wanyu wo kwibonekeza mu maso y'abantu, maze babonye ibikorwa vyanyu vyiza bakaninahaza so wanyu ahangamye mw'ijuru. Twakire kandi tuzirikane inkuru nziza ya Yezu Kristo. Kunzi b'Imana, mwumvirize insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, abari mu Burundi n'abari kure, abari mu nzu bamerewe neza canke abari ku musego, abari mu magumu atandukanye. Uyu munsi wa kabiri tuje kugira ngo tuzirikane iri jambo Mukama tuyagiye. Igisomwa ca mbere twakuye mw'ibaruwa rya kabiri umutumwa Paul yandikiye abakorenti,
riraza ritubagira ingene umuntu yoheza akagerageza kuba ego canke akaba oya, kandi ivyo vyose agafata icabona Imana yacu Yezu Kristo umucunguzi wacu. Paulo mweranda yaragiye i Korenti, hanyuma arandikira makete abi Korenti cane cane ku bibazo bamubaza byari byaje biraba umuryango w'abakristo b'i Korenti. Hanyuma amakete yabandikira kubera yari amakete yo kugerageza gusubiza hamwe abari bashamiranye mu miryango y'abakristo. Ayo makete babona umenga ntatomoye neza, vyama vyashitse bavukanye, aho umuntu ariko aragomba gusubiza hamwe avuga abantu babiri bashamiranye aja hagati, bakumva umenga ntatomoye, niho bamubwira bati ivyo watwandikiye ntitwabitegereye, dutomorere neza, utumvishe ko ari ego canke oya, utubwire neza ico ugomba kuvuga, twumva umenga harimwo amafilozofi menshi. Vyama vyabaye. Paulo mweranda rero araheza arabandikira irindi kete rya kabiri ababwira ati ibyo nababwiye fatira urugero kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo niwe ego, ntiyigeze aba oya imbere y'Imana. Namwe ndabasaba yuko mu buzima bwanyu mwokwama mufatira urugero kukuri kw'Imana. Imana yacu yaje ikatwereka yuko ari ego. Yezu Kristo ni ego y'Imana. Iyo ego niyo dusanga kandi kwa Bikira Mariya, aho yumva ijwi ry'umukama agaheza akavuga ati egome jewe ndi umusavyi w'umukama. Natwe rero ababatijwe, abakomejwe baronse zangabirano, tube ego y'Imana, tube ego y'umukama, twame tuvuga ego nka Bikira Mariya, akatari gake twisubirako umunsi ku munsi, tukaba ego muri twebwe, tukabana oya muri twebwe. Ugasanga ico umunwa uvuga sico umutima wemera, ugasanga ico tuvuga sico twemera. Bakristo bakunze b'Imana, iri baruwa rero yaduhanura ati imvugo yanyu nibe ego ego, oya oya. Muca mwibuka yuko Yezu abandanya avuga ati ibisigaye vyose biva kuri Sekibi. Mu nkuru nziza naho Yezu Kristo atubwira ati nimube umunyu w'isi, mube umuco w'isi. Ni ya ego iheza igakayangana yibonekereza mu bikorwa dukora. N'ibi vyose bigaruka muri iki gihe turimwo ca mutima mweranda. Noneho duheruka kugendanira Yezu Kristo, aho tumubwira ubuzima bwacu tukipfuza gusa nawe. We yamye umuco, umunyu w'isi. Ubutumwa rero hari abatumwa biwe ababwiye ati nimube umunyu w'isi. Ati mbega umunyu utakigira akanovera, ico gusubiza akanovera ni igiki? Ntaco bukimaze, wari wo kwikandagirira. Mbega umukristo atakigira akanovera k'ubukristo yoba kimaze iki? Erega n'agateka kawe agateka kanje ndagaterwa no kuba umugendanyi wa Yezu Kristo. Nkama ndaba ingene Yezu Kristo yifashe mu bihe binabiriya. Yamye ari umunyu w'isi, yamye atanga akanyamuneza, yamye atanga ubuzima. Umunyu uraheza ugatanga akanovera aho uri. Mbega nawe aho uri, mbega jewe aho ndi, ubwo hari akanovera k'ubuzima kahari kubera jewe, ubwo hari akanovera k'ubuzima ntanga aho ndi. Umunyu rero ntutegerezwa kwama wabonetse aho uri, ahubwo urumvikana akanovera bakakumva, kuko baremeshwa nuko bakubona bakumva. None ubwo iriva muri wewe ritanga akanovera impande yawe. Aho uri ho uri umunyu ukaba umuco. Ni mu umuco w'isi. Yezu Kristo dutuma nk'ababatijwe, igihe twabatizwa twaronse itara ryaka, hanyuma bakatubwira bati akira umuco wa Kristo. Abana bato tubabwira tuti uwo muco rero murawugumya. Abavyeyi batisimu bakaheza bakabamurikira. Natwe kandi tumaze gukomezwa muri mutima mweranda, uwo muco turawigumiriza, tukemera ko tugiye kuba urumuri. None ubwo turamurika aho turi. Umuco aho uri ubona ibintu vyose bikaja ku mugaragaro. Ubwo twebwe turamurika, ntiduhita tukazimya uwo muco twaronse, ibintu bikaja ahatabona. Umuco aho uri uraheza ukabona vyose, ukibonera umugaragaro, ukubona ukuri aho kuri, ugaheza ukabona ico wofata n'ico woreka. Nituba umuco w'isi rero, cane cane muri iki gihe turimwo, umwe wese arabe yuko uwo muco awushira hari, ukaba umuco akwiye kwa Yezu Kristo, ukaba umuco wa ryatara twaronka aho twaronka batisimu, tugaheza tukaronka umuco umurikira abandi. Uwadometse itara rero araheza akarishira habona, nko Yezu bivuga ati ntawe udomeka itara ngo arishire munsi y'umubehe, arishira nyabuna habona
hanyuma abantu bakamurikirwa. Inkuru nziza twaronse, inkuru nziza twumva uwo munsi, niwo muco ubandanye utumurikira. Iryo jambo ry'Imana rero twame turikoresha nk'umuco, ntiturihinyike ngo turikatishe tugombe kurimurikisha uko dushaka. Umuco w'Imana tuwukure kuri Yezu Kristo, twigenze nka Yezu Kristo, tumurike aho turi nka Yezu Kristo mu byo turimwo byose. Niho rero abantu babonye ibikorwa byanyu byiza bazoheza bakanahaza so wanyu wo mwijuru. Niko inkuru nziza irangiza ivuga iti nimube rero umuco n'umunyu w'isi, hanyuma abazobona ibikorwa byiza mukora babone kuninahaza so wanyu ahangamye mwijuru. Mana nzima, turagusavye aho turi hose abatubona ibyo dukora baninahaze Imana yacu iri mwijuru. Natwe rero umwe wese yumvise iri jambo uwo munsi aheza araba ati mbega ibindanga mu bikorwa byanje, ubwo byotuma uwumbona aninahaza Imana data iri mwijuru kubera ukuri n'umuco nkoresha, kubera ibyiza nkora iruhande yanje. Imana idufashe cyane cyane ifasha abarundi n'Uburundi, umwe wese aronka umuco ukwiye kandi uwo muco awumurikishe abandi baronke ubuzima. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Patiri Jean Eude Ngendakoma nawe Diyoseze ya Ngozi, ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yanyu.